Nk'iyo njana ya Baby Music nayo iri kuri radio ubu turiko turakorana na Clementine Kevi nayo iri kiraza uvaje mudadawe sindabanu munameze nkawe omono amutono otono hora mama intebe nazo zigira ubushuhe abantu nabo bagira ubushuhe asigaye gatutameka. Yes, bakunzi ba Free TV ndabaramukije ndabahe mwiriwe bivanye naho wowe uherereye. Iyi ni Free TV hamwe tubazanira amakuru agiye atandukanye abaririmbyi agiye batandukanye. Aho no musi rero no musi ndawawa rero TV imeze gute rero ndi kumwe n'umuririmbyi kaze cyane Dr. Cloud. Vipi bro? Yo, the conquering lion and tribal Judah. Dr. Cloud original. Yeah man, bless you. Yes, bro, twinjira kapera jewe ndashaka kutuja muri mood kugira ngo abantu bambone ati kuturi kumwe na naka kapera uvaje mudadawe sindabanu munameze nkawe omono amutono otono. Yeah man, this is Dr. Cloud man. Yeah. This Dr. Cloud bana turi kumwe na Dr. Cloud no musi rero namubazanye kugira ngo tumubaze amajambo 2 3 canke 4 kugira ngo muronke umuco mu vyarimo canke mu vyo asanzwe ari karakora. Dr. Cloud ni benshi bakuzi, ni benshi wakoze vyinshi kandi barakuzi. Rero kubera iki tutakikubona mu cyane muri music wagiye? Oya ngaho urabesha kabisa kubera indirimbo jewe ngoma ngerageza kuba ndi hafi y'umuziki. Nibaza ko indirimbo shasha zose murazizi, hariyo za Domeka, hariyo za Cyababiri, ubu naho hari indirimbo iri hanze. Ndibaza yuko abo babesheje ndacyari muri muziki kabisa. Yes, navuze ko twakubuze ku ndirimbo yiwawe wenyene nayo amakorabo tugumatu yabona za Domeka n'izindi nyinshi. Nangorane korabo na jewe mba ndi motu urumva ndiko ndagaragara tu. Ariko nawe ntibari yiwawe abari anaka featuring Dr. Cloud. Ariko dushaka Dr. Cloud official. Ariko mba ndimo. Oya ariko bon ushatse kuvuga izo ndirimba ndije nyene nakujya utuntu so ziriko ziraza kandi hariyo ni nyinshi. Bon hariyo n'izindi ziriko ziraza, hariyo nk'imwe bon izanje ndibaza ko mu kwezi k'8 hariyo nzotangura gusora kuko narindindiriye isi twagize n'abandi zibanze izo uri kuravuga mwagize n'abandi nizihe ko hariho zimwe tutazi ya Baby Music ndayizi yo nk'iyo njana ya Baby Music nayo iri kuri radio ubu audio niyo imaze gusohoka ariko video izosohoka muri 2 semaines. This 2 semaines izo biri hanze. Yindi nayo turiko turakorana na Clementine Kevi nayo iri kiraza nayo nyene muri 2 semaines ndibaza ko izo biri hanze. Yo izosohokana na audio na video. Yes, mwavyumvise abakunzi ba Dr. Cloud n'abakunzi ba Free TV ko hagiye kwaka muri Buja Fever. Muravyumva cyane ko abafise ibintu bishasha bariko baradutegurira. Ni Dr. Cloud nyene tumuzi kera uko ari ubu mbega nikiye cyahindutse kuko turakoze kuva kera, mbega hahindutse iki kuri Dr. Cloud? Bon najewe nibaza yuko cyahindutse ni imyaka iri kiragenda nyene tuje kwa bavye hongo kwa bavye so wowe uri umuntu ukoze indirimbo iyo ariyo yose uburimwo ikiba hit nakaye kabanga mukoresha. Ico novuga gusohora indirimbo je ndashimira kwanza Imana yampaye iyo tala. Ikindi naco novuga gusohora indirimbo nziza ndibaza yuko jewe ari kwitonda cyane muri muziki kuko jewe nditonda kugira ngo sohore muziki baza kwitonda kabisa nkiyumvira. Ndibaza yuko ari kwitonda kubera no mu Kirundi bavuga ngo witonza amira ibinoze.
awitonza amira ibinoze niyo mpamvu ariko aritonda kugira ngo aze abahe ikintu kimeze neza ikintu kimeze fresh. Yes, Dr. Claude kandi ndasubiyemo n'umuntu ariko aritanga cyane kandi karakora neza muri Buja Flavor uko indirimbo ziwe zose nta nimwe kubita swata. Hasigaye ko dudomeka ewa iyo yaranyishe ari kumwe na DJ Phil Bite. Yo twayiririmbe turi kumwe na my brother Phil Bite, yeah, the original DJ. Ule jamaa kwa intro ni mmesha. Naye ni mkali sana. Akapela gani sasa? Hasigaye ko tudomeka. Ririmba kwanza wewe tukumve. Hasigaye ko tudomeka. Ko tudomeka. Uyu munsi twaje kudomeka abakobwa muri hehe utari kumwe nanje uri fake. Baba muze muzanye ibibiriti vyanyu jewe nkoresha canje duca tudomeka musi y'intebe. Hora mama intebe nazo zigira ubushuhe abantu nabo bagira ubushuhe. Asigaye ko tudomeka. Yo, what you think I should tell you? I am Dr. Claude, my name, the conquering lion of tribe of Judah, Selassie, Joe, Rastafari. Ibyo bintu bisigura iki msa? Izo ni ndamutso man. Izo ni ndamutso zacu twebwe abarasta. Twe ni turaba Babylon, twe turaba marasta. Abarasta konzi ko murambona abarasta usanga bafise amadread. Dread umurasta ni ku mutima. Ni ku mutima si samadred si mishatsi. Rasta ni ku mutima. Nibo bantu ba mbere bazoja mu ijuru man. Kubera nta so bagirana n'umuntu man. Yes, ni Dr. Claude indirimbo ziwiwe zikorwa na Kori the Magic. Why Kori the Magic? Nubuhe bucuti mufitani? Kori the Magic ni umugenzi, hanyuma jewe ndakunda ukuntu akora, hanyuma n'umuntu azi muziki cyane nka jewe. Hanyuma dukoranye tuzana ikintu kiri bombastic. Yes, abakunzi ba Free TV rero Jesse ndabicisha amajambo menshi twari kumwe na Dr. Claude. Rero abana mugihe bandaye mugira subscribe mugende no kwa Dr. Claude mugire subscribe kugira ngo twandanye dufashanya muri bwa bumwe. Akajambo kanyuma rero kuri Free GT. TV yitwa Flip GT. Flip. Yeah. Flip GTV. Yeah. Abana abakunzi banje mwese muzoze muraraba Flip GTV. Yeah man, kankara we bakwitandega man. Je banyita MC Brizo. MC Brizo nawe muzoze muraba mu supporting man. Yes, Rastafari. Behind camera ari Mr. Koresha umwanya ndakubwira nti wakoze kudutega yompi no kuturaba. Ciao ciao.